muri kumwe nanje Princia, cameraman Benisha. Jewe ubu sinazanye nta mukameramani wanje, ubu barampaye umukameramani. Rya mukameramani wanje azoza arafasha nyine buke mugiye umukameramani wacu arifise undi muntu ariko arakorera. Bakunzi ba INYISHU media ngaha murabibona muri iki gitondo nicaranye na X-Ray, ari ibintu byinshi dushaka kuvugana. X-Ray ramusaba bakunzi ba INYISHU media. Bakozi ba INYISHU media meze neza muraho twebwe nivyo turashima Uwiteka kabisa. Nkunda abafana banje, nkunda abafana ba INYISHU media, nkunda abafana bakurikirana ama TV online. Sino bavuga bose ngo ndabadonda ko ari ryosanga ndiko ndabavuga amazina abandi bakamaro nkaca nkabibagira. Rero nagomba ndabaramutse mwese abantu badukurikira bari haze y'igihugu cyacu cy'u Burundi, bashigikira u Burundi bwacu n'ibindi bintu byinshi cyane Imana ibahezagira. X-Ray ubonye mw'iki gitondo twicaranye nta kintu kimwe wiyumviye. Cha majambo make je nyumva neza tu. Ikibazo gusa abantu bacha biyumvira ati ibyo ni by'urukundo n'ibindi ariko gusa jewe mu gihe nicara n'umwenemi wanje nyumva amahoro. Kandi directement twicaranye n'umuntu nzi neza ko ari umuntu mubi kuri jewe. Kandi abivuge basi mu byumvire wave mwishira bibindi bintu. Ni kuvuga n'undi umwenemi kuri wewe. Oya tubandanya gusa n'ibindi. Bakunzi ba INYISHU media ndabizi ari abantu babonye ngaha nicaranye na X-Ray bace bayumvira ibintu byinshi, nimwiyumvira ko ari ibintu by'urukundo n'ibindi bintu dushaka tuganire ibintu nyene sinzi ko ari n'ibintu bifite akamaro nko kuri jewe. X-Ray ngaha nakubwiye ngo nagusabye ikiganiro kugira ngo dushobore kuba twovugana. Ndibaza uramaze kubona, ndibaza warabonye ingene naje ngaha muri INYISHU media n'abakozi bawe barashoye bamwe kuba bohagarika akazi kubera jewe. Abandi rero abo ko atanumwe yoba yamaze kuhagarika akazi kirese gusa inzigo razi abantu ko dutahura kumwe bashaka kuvyihanganira kirese bazohagarika akazi mu misiri imbere bivanye n'ama comportement nimba uzo tuzanye comportement mbi nange kandi bazohagarika akazi. Reka ivyo ndakizire ko ico kintu kitazigera kiba cyuko hariho umuntu numwe azoshaka guhagarika akazi bivanye n'ikintu cyatumye ndaguhamagara kugira ngo dushore kuba twovugana. Witegereje neza ukungene naje ngaha muri INYISHU media vraiment sinaje neza. Icyambere kimwe reka manze mvuga ati numbabarire. Oya imbabazi warazihawe sha. Imbabazi warazihawe nk'umuntu nk'ikiremwa muntu kandi namuradakosha ndibaza na shitani yarakosheje Imana. Ubu Imana ndibaza Imana yaramubabariye bivanye nuko yaragize amakosa yaramukoreye amakosa menshi cyane gushika naho uvuga ati ari umuntu telephone gushika naho Imana uvuga ati wewe genda ubeho ukora ivyiwawe zo gushigikira kuko uravye n'ivyaha benshi warabakora nko kwica umuntu Imana iri haje kamureka iramuraba guseka avuga ati wewe igihe cyawe kirahari. Ni mu migambi rero gushigikiranira kuko je ndibaza Imana irashigikira shitani. Sinzi ko ni wandiko ndavuga nabi kuko icyaha cyo kwica umuntu nikindi kintu. Ukuvuga rero muri make waramaze kumbabarira. Ko rero naragubabariye. Allo? Bakunzi ba INYISHU media murona ati ababije gatoyi. Aha namuhamagaye X-Ray rero kugira ngo shwe kuba no musabira imbabazi imbere y'abakunzi bacu, imbere y'abakunzi abakunzi ba INYISHU media bivanye n'ukungene X-Ray nanje narakoze ibintu bibi cyane niyo mpamvu nashoye kuba no muhamagara kugira ngo tushoye kuba twoyaganda namusaba imbabazi. Bakunzi ba INYISHU media ariko rero ndafise ikintu kimwe X-Ray nshaka kumusaba. X-Ray ico kintu naco ni iragenda kumva kabisa. Mu gihe wamaze kuvuga yuko wambabariye urabizi yuko hariho ibiganiro nakoze kandi ni byinshi, ivyo biganiro nturashaka kuba wo bipostinga. No gusa imbere y'abakunzi ba INYISHU media ibiganiro byanje bitangure kuza birapostinga. Mbo je ndibaza Princia aho kamera nibyo. Okay, je ndibaza ibiganiro na kimwe kugipostinga nararetse kugipostinga kubera ajya gupostinga ibiganiro uzi ko ari ibiganiro bishobora kuzanira ingaruka mbi n'ingorane wamaze kwerekana iby'urukundo ibintu by'amagetengete n'ibindi nabipostinze Princia ari givyo bava binzanira ikibazo anje reka ndakubwiza ukuri ubu nizajya namaze kurifata neza. Bya biganiro vyawe ni ibiganiro bibiri kandi ivyo biganiro je kugenda bibureke kubipostinga kuva no munsi nyene ngomba sabe abafana ba INYISHU media
abafana banje nibaza kubona ibyo biganiro ntibave biyumvira ibindi bintu bibi uko jewe kuko no mu kiganiro urabona ko umuntu narakugiriye nabi naracenda gutuka kuze nawe yarakugiriye nabi urumva je rero kuva no munsi amakomantere ndayakeneye reference turakeneye komantere zanyu umuntu yemeye neza ko ibyo biganiro ndaza kubirekura uno munsi ndashaka kubirekura bivanye n'amakomantere muza kugira muga ati ibyo bikeneye ko tubigira nta kibazo ko nakariwe bamaze kurambira abantu benshi mu kamera rero nkeneye komantere abantu bavuga ati ndeke ibyo biganiro ndabireke cyane ndabifute je kubwiwanje na nakimwe ko televiziyo ni y'abafana byose birakunda ariko ikibazo uvuze aho nyene ko atimaze kurambira abantu benshi n'iki kiganiro ndaza kuba nabarambiye ko n'ubundi ndakoresheje ikiganiro kandi ikiganiro ndibaza cyo ko kiza kupostinga kugira ngo bashobe kumenya ko hariho n'ibindi biganiro bitarashaka kujako ico ishikira poste kuko n'ibiganiro kimeze neza atabintu by'uburofa birimwo by'induru ega televiziyo yacu tuko turaja mu rwego ko gukora ibiganiro professionnel ibiganiro atanduru yirimwo cofuma kirabwa n'abantu 10 mugabo ni kiganiro hamwe n'umukuru w'igihugu cacu yicaye ahantu avuga ati ugwaruka rugakora neza kuko umukuru w'igihugu nashaka kubona ikiganiro kimwe akajagari rero tubo turaprofita turabe ko twogira iki twoshika ku rundi rwego Reka ndakubwire bijye biganiro uravye ingene kimeze haro ukungene kite kiganiro urabona ni ibintu byaguzwe bijye nture byaramaze kugurwa mu gihe kitarashaka kujako ni nkuko bishora kwisubirako niyo mpamvu ndiko ndasaba mushe kuba mwogishira ko kugira ngo ntihagire impinduka zoza mu nzira mu nyuma bakuze INYISHU media ntimwibaze ngo ni ibintu by'inkundo yawe uyu mwanya si ibintu by'inkundo ni ibintu twiko turavugana kandi ndiko ndanasaba namwe bw'imbabazi nk'umuntu anadisabye X-ray kugira ngo mushe kuba muntahura ibintu byagiye biraba mu misi heze yambaye ni ibintu byo vraiment kandi ni special kuri je nimba muri barabona ndiko ndamwenyura uyu mwana w'umukobwa nagwe ndamwiyumvira nabi cyane ariko ubu aho mbona aho bigeze biriko birahinduka kandi kandamushimire bivye ku mutima kuba ariko arafata umutima we w'urukundo awushira muri INYISHU media niyo mpamvu rero aje nasavye abafanzi ba INYISHU media yuko ico kiganiro ivyo biganiro bibiri nimba bibaye neza bo bibaye ngombwa ko tubishira ko mubona ko mumushigikira ko ivyo biganiro bibiri twobipublia nuno musi nyene biva n'amakomande dose gusa amakomantere 10 20 bashigikira ati nimushire ico kiganiro nimushire ico kiganiro jewe zoca ndabishinja ndagipublia na kimwe bakunzi ba INYISHU media reka ndabasabe nibaze ko ntimwogaye ikintu mutarabona nibaze ko mutaza kuvuga ngo ibiganiro ntibije kuko nta muntu numwe azi ivyo biganiro ingene byo babimeze ndiza yuko namwe nimwe ayibona yego hariho abaza kubibona nabi n'abandi baza kubibona neza ariko komantere zanyu ndazikeneye kugira ngo dushoye ivyo biganiro byanjisha kwa byo jakunda keneye yuko byojako rero bakunzi ba INYISHU media komantere zanyu turazikeneye X-ray nibaze yuko ivyo biganiro bamaze kuvuga yuko bishobora kuja ko nibaze yuko utaza kumbanira ureke kubishira oya wallahi ivyo biganiro bemeye uno munsi nyene ndashaka kuca ndabishirako kandi kuko ni ibintu biteye ubwo bukuntu kandi ni ibintu birimwo akantu kama miracle ukuntu turashaka kuca tubipublia hama kuko bizaba yemeye natwe twase gato tubifute zaje batega tuvyihoze gatoya tugire rero kandi bashimire cyane muri aka kanya kandi usigaye ubegwa usigaye umeze neza cyane mu maso cyo kintu bwa mbere komeza uko nyene hama ibiganiro bya kandi ugerageze ukre ibiganiro nyene biri nimba ari byo wigiye neza na neza ugerageze atari uko atari byo byakuzanye ngaha nzobibona mu biganiro zo koragira iki urukorata n'abafana bazogira iki bazobikurikirana jewe rero kandi bashimire ngende nazinduke ku biro ariko je ndibaza nabandi nibashika uragenda basaba ikigongwe kuko nabantu batahura kandi bashimire bivuye ku mutima bakoze ba INYISHU media utaragira subscribe shonda kuri subscribe cyangwa sabone mu Kiswahili wanasema kujiunga na sisi mkuduteza imbere kugira turi mu mahiganwa y'iterambere mu Burundi naho license itarashika je guma shimika gusa ku kantu kitwa license tugaronse biga byo kwiyumvira kuja Serbia n'ibindi mu Burundi bizoca biva mu mitwe yacu ko na je mfise imigambi yo kuja muri Serbia naho bugaye tuzorondera inzira y'amangetengete no kuri sikuvuga ngo tuba turapenga leta yacu cyangwa leta yo muri Serbia tuzogerageza dushike nimba tuzoshika turabanya kwigendera naco gusa igihugu cyacu tworohereza natwe tuzane license itworohereze dubuzi n'ibindi kugira ugwaruka turabe ko
bamwe bahemba amahera makeya kuri bivanye mu buzi dufise kuri YouTube cyane cyane kashimikire kuri YouTube reka imana yo mwijuru injiremwo leta yacu idufashe license tuzanye license ya YouTube kugira twadufaranga turonga kuri YouTube twongerekane kandi umukuru w'igihugu cyacu cyo Burundi umuvyeyi wacu ico kintu acyumvise azodushigikira imana ibafashe nk'abantu bashaka gushikira umukuru w'igihugu cyacu idushikize icyumviro dufise kikibazo dufise kugira turabikona twebwe mu Burundi twatera imbere ko turakora cyane kuri YouTube vraiment turakora cyane ariko nituronka agahembo nko mu bindi bihugu sasa murakoze cyane Prince wakoze kwa wonyitaba wakuze INYISHU media nko mubona ngaha nari kumwe na X-ray nari nashe kwa no murondera uno mushice kwa twoganira yanteye iteka ariko ndamushimire yakoze cyane swemo kumushimira namwe turabakunda cyane mukomeze mukurakanira ibiganiro hafi vya INYISHU media beni sinya kamera